Umushingamateka Ezéchiel Nibigira akomoka muri CNDD-FDD niwe aramutswa umuryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati CEEAC kuva kuri uyu wa Nyakanga umwaka wa 2025. Yemejwe n'abakuru b'ibihugu bihurikiye muri uwo muryango mu nama idasanzwe yabaye kuri uyu w'Imana muri Guinée Equatoriale bagira ko bamurahiza icese. Ubwo aya mabanga mashasha azomworohera mu gihe ayashikiriye mu muryango w'avuga zuguruzugu. Nk'umurundi ni ibihe bikorwa azoshira ku murongo w'imbere. Aya mabanga Ezéchiel Nibigira azoyamaramo ikiringo c'imyaka 5. Asubiriye umunya Angola Gilberto Verissimo yari muri yo kuva mu 2020. Imbere yuko agenwa yari umushingamateka yatorewe ikiringo c'imyaka 5 uhereye mu 2025. Muri iyi myaka 20 CNDD-FDD imaze iri ku butegetsi, iyi mvukira ya Bujumbura yayibayemwo n'ubundi mu mabanga atandukanye. Ubwa mbere umushingamateka, hanyuma umukuru w'umuhari w'ugwaruka rukomoka muri CNDD-FDD imbonerakure, Ezéchiel Nibigira yahavuye agenwa guserukira Umurundi muri Kenya. Inyuma y'ibihe Umurundi bwaciyemwo mu 2015 hari abashikiranganje batatu bakombowe mu 2017 barimo Alain Nyamitwe yarajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Umukuru w'igihugu w'ico gihe yaciye apanga bushasha leta maze ashira Ezéchiel Nibigira mu kibanza c'umushikiranganje w'imigenderanire. Ayo mabanga yabaye mu gushika mu 2020 aho yahinduriwe agenwa kuba umushikiranganje w'injira ry'u Burundi mu muryango wa EAC ugwaruka inkino n'imico kama. Ubwo bushikiranganje yabubayemwo gushika muri Gitugutu mu mwaka wa 2023. Aya mabanga mashasha ngo ntasanzwe kuri Nibigira. Uyu musi yasasa mu nama nshingamateka nk'userukira intara ya Bujumbura. Ariko kwa Mungu heze abakuru b'ibihugu vya CEEAC bageniye umugabo w'imyaka 50 ngo arongore urwego nyobozi rw'uyu muryango. Iradiyo y'Abafaransa RFI yandika ko aya mabanga atoroshe na gato, ngo afise igikorwa kidasanzwe cyo kugarukana icizere cy'uyu muryango warusigaye unegurwa cyane kubera uburongozi bwawo, yongere abandanye igikorwa cyo guhindura inzego catangujwe mu 2015. Ikiruta byose ngo azokurikirana cyane ikibazo cy'umutekano wo mu karere, cyane mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. RFI ibandanya yandika ko ico gikorwa gihambaye kubera ko igihugu asanzwe akomokamwo Umurundi gifashanye n'igihugu ca RDC naco kidacana uwaka n'u Rwanda. U Rwanda nyene rwarikuye muri uyu muryango kuwa ndwi ruhesha uyu mwaka, aho ruwagiriza guhengamira kuri Kongo Kinshasa. Mwitangazo rwasohoye, u Rwanda rwagiriza Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yariko irarukoresha nabi ifashijwe n'ibindi bihugu bigize uyu muryango wa CEEAC. Ibi byashimangiwe mu nama ya 2026 yabereye i Malabo muri Guinée Equatoriale, aho ngo u Rwanda rwakumiriwe ku butegetsi bwo gusubiriranira mu burongozi bw'uwo muryango, navyo ngo bikaba ari ukwica amasezerano yawo, cyane ingingo ya 6 y'amasezerano agenga CEEAC. Aho Uburundi bwamenya ko ari bwo bugiye kuramutswa uyu muryango muri ruheshi umwaka wa 2025, Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu yavuze ko Uburundi buzoshira ku murongo w'imbere ubumwe ndetse n'iterambere rihuriweko na bose. Umuryango wa CEEAC wavutse igenekerezo rya 18 Gitugutu umwaka wa 1983. Ufise icicaro i Libreville muri Gabon. Intumbero yawo niyo guteza imbere ibijanye n'ubutunzi, gutsimbataza amahoro n'umutekano mu bihugu vya Afrika yo hagati. Ibi navyo bigizwe na Angola, Uburundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, RDC, Gabon, Guinée Equatoriale, u Rwanda, Sao Tome et Principe hamwe na Chad.